Ndabaramukije kaze mukurikirane ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Mu kiganiro co kuri uno munsi turagaruka ku bikorwa vyaranguwe n'abanyakubahwa abashingamateka mu mpera z'ukwezi kwa Ntwarante uyu mwaka hamwe no mu ntango z'uku kwezi kwa Ndamukiza twaraye dutanguye. Ahanini tubabwira uko ibirori vyo kugurura icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Ndamukiza vyagenze kuwa mbere Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe. Imbere yo gusozera turagaruka kandi kubijanye n'umunsi mukuru wa Pasika aho nyeniteka arongoye inama nshingamateka yari yifadikanije n'abakristo bo mw'isengero y'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu kiri mu gisagara ca Bujumbura. Nkaba rero nsubiye kubaha ikaze mwese. Ingingo y'ijana na 79 y'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi iravuga uko inama nshingamateka ikorana mu nama zisanzwe zitatu mu mwaka kandi zigatangurana n'umunsi wa mbere w'akazi w'ukwezi. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 inama nshingamateka yaruguruye icese ibikorwa vyayo vy'isasa risanzwe rya Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibirori vyari bihagarariwe na nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe arongoye urwo rwego, bikaba vyari vyitabwe n'abatumire batandukanye harimwo abagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi, inzego z'umutekano no kwivuna abansi, amashengero n'amadini hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abandi. Mwijambo nyezina yashikirije nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka abanje gushimira Imana mushobora vyose yarahaye ikaze abatumire n'abashingamateka bari bagarutse bava mu karuhuko k'ukwezi kwa Ntwarante. Acagira ko abakeza ko muri ako karuhuko bataciye baja kwiryamira ahubwo baranguye ibikorwa vyinshi vy'agaciro kandi bishimishije, vyongeye bikerekana gukunda igihugu, bakongera bakabandanya kurangura amabanga bajejwe yo guserukira mwene gihugu aho kuguma bitayeho ivyabo gusa. Durant les vacances parlementaires d'avril 2024, les honorables députés ont procédé aux échanges. Mu karuhuko ko mu kwezi kwa Ntwarante 2024 abashingamateka bararonsa akaryo ko kuganira n'abenegihugu mu ntara batowemwo ku ntambamyi bagira mu buzima bwa misi yose. Ni muri iyo ntumbero abagize ibiro vy'inama nshingamateka bifadikanije n'abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura n'abo mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Muyinga mw'irangurwa ry'ibikorwa vy'iterambere rusange. Harabonetse akaryo ko gushimikira kuri bimwe bimwe nk'akamaro ko kwitwararika imico y'ikirundi ishingiye ku ndero runtu y'abana, umwe wese akagira ivyiwe ukubungabunga amahoro n'umutekano hamwe n'ivyiza biva ku kubaka uburaro mu bigwati kandi bagakorera mu mashirahamwe koperative. Iruhande y'ivyo banyakubahwa abashingamateka baritabiriye kandi ibikorwa vyatunganijwe ku rwego rw'igihugu nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi hamwe n'igisabisho c'agatondo no gusangira
cama gitunganywa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka uko umwaka utashe. Ico buherutse rero mu kigo c'inama nshingamateka kikaba cabaye ku ncuro ya 15. Hararanguwe kandi ibijanye no gukomeza imigenderanire n'ababatoye biciye mu nkino nk'uko umukuru w'inama nshingamateka yabandanije abimenyesha. Les honorables députés ont participé à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en date du 8 mars 2024. Abashingamateka baritabiriye ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kw'igenekerezo rya 8 Ntwarante 2024. Ibirori vy'uwo munsi vyabaye ku civugo tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye ku kugwiza umwimbu. Kongeye gushimangira ko duteye intege abakenyezi b'abarundikazi bakora batiziganya mu guteza imbere igihugu hamwe no mu kwiyemeza kugera ku mbona kazoza y'u Burundi y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Inama nshingamateka yaritabiriye kandi ibirori vyo gusenga no gusangira akavuna musase National Prayer Breakfast vyabaye kuwa 26 Ntwarante 2024 ku ncuro ya 15 bihagarariwe na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Icivugo cari iki: umuntu wese azokwimbura kuco yabivye. Aha twokwibutsa ko inyigisho zatanzwe kuri uwo munsi w'amasengesho zari zishingiye ku gutsimbataza umuco wo kuvuga ukuri, gukunda igihugu n'ibikorwa, kubaha no kurwanya igiturire. Vyongeye kandi ivyo nivyo vyerekana agaciro vyashigikiwe n'inama nshingamateka mu biganiro n'abenegihugu. Bisubiye mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'indongozi n'abenegihugu, inama nshingamateka yaratunganije ihuriro ry'inkino aho umugwi w'umupira w'amaguru w'inama nshingamateka watana mu mutwe n'umugwi w'ishengero ry'urutare ry'i Bujumbura. Nk'uko mu vyo urwego rw'inama nshingamateka rujejwe harimo kugenzura ibikorwa vya leta mu gihe c'akaruhuko, abashingamateka bahurikiye mu migwi 3 yamaho barishikiye ku rubuga kugira ngo birabire uko ibintu vyifashe. Ahanini bakoreye ku bijanye n'igisata c'ubutare, gukinga ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibikorwa vy'ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akamenyesha kandi ko abashingamateka bagendeye ibibanza birimwo ivyibutso vy'ihonyabwoko ryo muri 72 biri mu ntara za Karusi na Gitega, aho umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wari kurakorera. Du 11 au 14 mars 2024, la Commission permanente de la bonne gouvernance et de la privatisation a effectué une descente à l'intérieur du pays. Kuva igenekerezo rya 11 gushika 14 Ntwarante 2024, umugwi wamaho ujejwe ivy'intwaro ibereye no gushira amashirahamwe ya leta mu minwe y'abikorera utwabo wakoze urugendo ugana mu gihugu hagati kugira wirabire uko ibwirizwa rigenga igisata c'ubutare ririko rirashirwa mu ngiro, cane kuvyerekeye itozwa ry'amakori mu gisata c'ubutare, gukingira ibidukikije hamwe no gutegekaniriza kazoza abakozi. Umugwi wamaho ujejwe ivy'uburimyi, bworozi, gukingira ibidukikije hamwe n'iterambere ry'amakomine n'inyubako za leta nawo waragize ingendo ku magenekerezo ya 18 gushika 21 Ntwarante 2024 kugira birabire uko amashirahamwe ariko arafasha kugabanya no kumenya kubana n'ingaruka ziva ku ihindagurika ry'ibihe.
kuva ku igenekerezo rya 18 gushika irya 22 ntwarante 2024 umugwi wamaho ujejwe ivy'imibano ukunganisha ibitsina gutahukana impunzi kunganisha amahirwe hamwe no kurwanya ikizaroho nyanganda sida warishikiye ku kivi kugira wirabire ibikorwa vy'ishirahamwe rya leta rishinzwe kuvuza abakozi. Les honorables députés avaient effectué une visite guidée par la commission Vérité et Réconciliation. Mbere yaho abashingamateka baragize urugendo rwatunganijwe n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe rwabashikanye ku vyibutso vy'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ushira 1973 biri Igitega ni Karusi kwigenekezo rya mbere ntwarante 2024. Inama nshingamateka yaboneyeho akaryo ko gutera intege uwo mugwi kugira babandanye bashira ahabona ukuri ku vyabaye ku vyaha mu Burundi. Inama nshingamateka yariyemeje kandi kubandanya ishigikira umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi severe mu guhimiriza abenegihugu ko ivyo vyabaye bitoba icitwazo co gusubiranamwo ariko bikwiye kubera icigwa abarundi bose. Hariko harategurwa integuro y'ibwirizwa rihinyanyura rikongera rikaringaniza umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi severe. Muri iyo ntumbero hateguwe ku magenekerezo ya 13 na 14 ntwarante 2024 uruganda rwo gutegura kwiga iyo nteguro. Banyakubahwa abashingamateka bahurikiwe mu mugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu bakaba barakurikiranye izo nyigisho. Et des droits de la personne humaine ont suivi cette formation. Mu gihe c'akaruhuko abashingamateka bahoramwo igisata c'imigenderanire naco nyene nticibagiwe. Aha tukavuga nk'ingendo zakozwe mu gihugu c'Uburusiya ahabaye amatora y'umukuru w'igihugu yashikanye President Vladimir Putin ku ntsinzi hamwe no mu gihugu c'Ubusuwisi ahabereye inama igira 158 y'ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka ku isi. En notre qualité de président de l'Assemblée nationale, nous avons répondu à l'invitation de nos homologues parlementaires de la Fédération de Russie en se rendant à Moscou pour umukuru w'inama nshingamateka twaritabiriye ubutumire bwa bagenzi bacu b'abashingamateka bo mu gihugu c'Uburusiya mu kuja mu gisagara ca Moscou kugira ngo dukurikirane kaburorereza impuzamakungu amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu gihugu c'Uburusiya hagati mu kwezi kwa ntwarante 2024. Twararonse akaryo ko kwibonera ko ayo matora yabaye ku mugaragaro. Abenegihugu b'Uburusiya baritoreye ku rugero rushimishije umukandida wabo yiyamamaje hisunzwe ivyo yaranguriye igihugu ciwe c'Uburusiya. Muri ubwo burorerezi bw'amatora twararonse akaryo ko kwibonera intunganyo y'amatora ibera mu buryo bubiri icarimwe aho ubutora yihitiramwo uburyo akoresha hagati yo gutora hakoreshejwe uburyo bwa kera busanzwe canke hifashishijwe ubuhinga bwa none bugezweho. Turakeje kandi nyenicubahiro Vladimir Putin ku cizere abenegihugu b'Uburusiya bamugiriye ubugira kandi. Dufashe aka kanya kugira ngo duhoze abenegihugu b'Uburusiya bijanye n'ibitero vy'ubwicanyi vyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu igenekezo rya 22 ntwarante 2024 muri hoteli Crokis. Inama nshingamateka yaraserukiwe kandi i Geneve mu gihugu c'Ubusuwise n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana mu nama igira 148 y'ubumwe bw'amanama nshingamateka hamwe n'ihuriro rigira gatatu ry'urunani rw'amanama nshingamateka yo mu bihugu ataho vyegamiye. Ikindi kandi intumwa z'inama nshingamateka mu nama nshingamateka ya Afrika baritabiriye inama idasanzwe y'ikiringo kigira gatandatu c'iyo nama nshingamateka. Muri iki kiringo c'isasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2024
umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko inama nshingamateka izobandanya kurangura imirimo yayo mu kwiga no kwemeza amabwirizwa, kugenzura ibikorwa vya leta no mu guserukira bene gihugu, hatibagiwe gukarisha ubwenge no gukomeza imigenderanire n'izindi nama nshingamateka. Yamenyesheje kandi ko integuro 11 z'amabwirizwa arizo ziri ku rutonde leta imaze kurungikira inama nshingamateka, nazo akaba ari izi zikurikira. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt numéro 5/812 entre la République du Burundi. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano y'ingurane inomero 5/812 hagati y'u Burundi n'ikigega cyo muri Arabia Saudite ku bijanye n'uburyo bwo gusanura no kuronsa ibikoresho ibitaro vyitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge. Amasezerano yemejwe i Riyadh muri Arabia Saudite igenekerezo rya 9 Munyonyo 2023. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano hagati ya leta y'u Burundi ni banki y'Abarabu ijejwe guteza imbere ubutunzi muri Afrika ku bijanye n'uburyo bwo gusanura no kuronsa ibikoresho ibitaro vyitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge. Amasezerano yemejwe i Marrakech muri Maroc itariki 13 Gitugutu 2023. Integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano y'ingabire inimero E2820/BI hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA. Ayo masezerano akaba ajanye n'uburyo bwiyongera ko mu kurangura umugambi wo gutunganya ivy'ubuvuzi bw'igihugu hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi PAFEN, yemerejwe i Bujumbura itariki 25/0/2024. Integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano y'ingabire inomero E2910/BI hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA. Ayo masezerano akaba ajanye n'uburyo bwo kurangura umugambi wo kugurira mu makungu ibikoresho vyankenerwa mu gihugu, vyemerejwe i Bujumbura itariki 25/0/2024. Integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano y'ingabire inomero E2840/BI hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA. Ayo masezerano akaba ajanye n'uburyo bwiyongera ko mu kurangura umugambi w'urugomero rutanga umuyaga nkuba ku nzuzi Jiji na Murembwe, yemejwe i Bujumbura itariki 15 Ruhuhuma 2024. Integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inomero 1/19 ryo kuwa 14 Nyakanga 2018 rihindura ibwirizwa inomero 1/15 ryo kuwa 9 Rusama 2015 ritunganya ingene ibinyamakuru bikora. Le projet de loi portant modification du cadre organique des établissements publics burundais. Integuro y'ibwirizwa rihindura ingene ibigo vy'ubuzi bwa leta bukora. Integuro y'ibwirizwa rihindura ingene amashirahamwe yegukira leta akora. Integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Gabo ku bijanye no gufashanya mu guhanahana abakozi, yemerejwe i Libreville igenekerezo rya 16/0/2024. Integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Gabo ku bijanye no gufashanya mu bisata bitandukanye, yemerejwe i Libreville igenekezo rya 16/0/2024. Integuro y'ibwirizwa ryo kwemeza amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Gabo ku bijanye no gufashanya mu gisata c'ubudandaji, yemerejwe i Libreville igenekezo rya 16/0/2024. Inama nshingamateka irakeza kandi abene gihugu ko bamaze gutahura kw'iterambere ribakomokako rikongera rikabagarukako. Ikaba ishigikiye umugambi wiswe igisagara gisukuye ku neza y'amagara y'umwe wese. L'Assemblée nationale se réjouit et adresse ses félicitations à la population burundaise en général et aux fonctionnaires de l'État en particulier
inama nshingamateka irishimye kandi irakeje abenegihugu b'abarundi muri rusangi na cane cane abakozi ba leta ku kugene bahinduye ingendo bakitaho uburimyi kuko ari naco gisata gikomeye cane mu iterambere ry'igihugu. Inama nshingamateka irashigikiye kandi urugamba zero deshe, ni ukuvuga igisagara gisukuye ruheruka gutanguzwa na nyecubahiro Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi wa nyenecubahiro umukuru w'igihugu, ufise intumbero yo gusukura ibibanza rusangi bihuriramwo abantu benshi ku buzi no mu ngo kugira ngo abenegihugu bose babe mu bibanza bisukuye kandi bizira kanenge. Inama nshingamateka ihamagarira abarundi guhurumbira ico ciyumviro kizotuma imicafu igabanuka cane maze ibidukikije bibe bikingiwe. Imbere yo kurangiza iri jambo, inama nshingamateka irateye intege inzego z'umutekano no kwivuna abansi ku bikorwa vyabo vyo gukingira igihugu na beneco. Amahoro n'umutekano nikarahara mu ruganda ntibacura kugira abenegihugu bashobore gukora ibikorwa vy'iterambere baremye. Ni kuri ayo majambo yo gushima tumenyeshereje ko twuguruye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Ndamukiza 2024, tukaba tubifurije kururanirwa. Turabashimiye ko mwatwumvirije, Imana ibahezagire. Dont nous souhaitons plein succès. Kw'igenekerezo rya 31 Ntwarante wari umunsi mukuru wa Pasika, aho abemera Yezu Kristo bose bibuka izuka ryiwe inyuma y'iminsi 3 apfiriye ku musaraba yari yabambwe ko azira ivyaha vy'abari mw'isi. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, ari kumwe n'umuryango wiwe yifadikanije n'abakristo bo ku cicaro gikuru mpuzamakungu c'ishengero ry'Urutare i Bujumbura mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Warakubiswe kubwacu, uritanga, warakoze, uremera urasuzugurwa n'abo waremye kubwacu, warakoze, wambara umuvumo wacu wari kuri twebwe, warakoze. Izina ryawe nirihabwa icubahiro kandi izina ryawe nirishirwe hejuru, amavi yose azobivugamira n'indimi zose zizokwatura kuri umwami, kuri Uhoraho, kugira ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro kuko ari we yagutanze. Haleluya, turagukomeye amashi, uri mwiza, ugira neza, turakubashe, uri gitangaza, uri umwami w'abami. Ubutumwa bwiza bwashikirijwe na Pastori Denise Nkurunziza yifashishije ivyanditswe mw'ikete Paul yandikiye abikorosayi, havuga neza Yesu Kristo uwari we n'igikorwa ciwe. Ijambo nshimikiro ryavuga riti ntutinye, Yesu niwe gaheta, Pasika nayo igasigura kujabuka. Ntutinye kuko Yesu niwe gaheta, ubu yatutse mu bapfuye niwe gaheta. Abanyagisagara rero b'abana bavukira mu gisagara, nk'ubu tuvuze ngo niwe gaheta bashobora kuba batavyumva. Nk'uvuze ati mutambukanyi wanje uragaheta, ni ukuvuga ngo ntawuzi imbere yawe, ntawuzi inyuma yawe, ni wewe. Uvuze ati mwana wanje uragaheta, uba wamukunze yagukoreye akaba aragaheta nyene, ntawuzi imbere ntawuzi inyuma. Yesu wacu rero nagaheta, kujabuka, kurengana. Ndasabye urengane bimwe wari umaze mw'iminsi byakuruhije mu izina rya Yesu. Umukuru w'inama nshingamateka mu gushimangira iryo jambo ry'Imana yagize ati akabi Yesu yatsinze sakabonwa n'amaso y'abantu,
n'akabi kari mu mutima w'umuntu kakiyerekanira mu bikorwa bibi umuntu akora. Yaciye ahamagarira abakristo kwisuzuma kuko akabi Yesu yaje kugwanya n'urwanko rutuma umuntu yipfuriza inabi mugenzi we. Uyu Yesu atuzukiremwo akabi katurimwo kaveho. No mu Barundi bose uku kuzuka k'umwana w'Imana kututume twongera kwitwa abana b'Imana, noneho twumve ko dutegerezwa kuyigororokera, duhinduke tuyigororokere. Wewe ugifise akabi mu mutima, ako kabi k'urupfu yagatsinze, wowe mugabo ukabandanya udadaza, ako kabi kazoguhitana. Umukuru w'inama nshingamateka yarakozwe ko n'urukundo rwa Yesu rurenze uko umuntu yogwiyumvira, rwatumye asesera amaraso abantu bariko baramugirira nabi bamubamvye, ariko agakomeza igikorwa gushika kirangure. Ariko yaravuze ati reka jewe ndagupfire, nemere ndakumenera amaraso yanje kugira ngo wowe ukunde ubeho. Amaraso yiwe rero yavuye niyo yatwogeje mu mitima, atwoza mu mitima yacu kugira ngo noneho twongere Imana yongere itubone nk'abana bayo. Nk'uko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarahejeje kubishikiriza, nyeniteko umukuru w'inama nshingamateka yasozereye ashimangira ko isuku rikwiye kuba umwitwarariko ku murundi wese. Ico yemeza ko kiri mu bintu nkenerwa kandi gikomeye cyane kugira Uburundi bushike ku mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Agahamagarira abarundi bose kwicisha bugufi no kwama bubaha Imana mu mirimo yabo ya minsi yose. Aha niho dusozereye ikiganiro twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho mu kiganiro kizokurikira.